nawe urakunda gospel cyane gose ndabikunda cyane gose. Okay, wumvira indirimbo mu Victoria's team uherutse kurimbana na Gabi ngene yitwa Victoria's. Oh yeah. Okay. No, God, please, no, no, no. Ana hamwe na Pastor Olivier Irakoze muri abo bantu bibaza ko ari icyo kibazo cyaba kingora kubera yuko ntacunze. Kanda fresh. Umugwi Ipendo Sound bawuzi. Imvyi asanzwe n'umukozi w'Imana hano mu gisagara ca Bujumbura tuzi cyane ariko arabikora neza muri gospel amaze n'imisi akora ibiteramo bitandukanye hanze y'igihugu mwibaza ko uwo muririmbyi ari uwo muririmbyi nibaza ko ari Habonimana Apollinaire. Oh my god, wow! Hari umugwi Ipendo Sound nizera ko uwuzi. Ego wumvira indirimbo zibiri zaho. oya mwakano kayarazibuka. Aha, hari umuririmbyi ariko arabikora neza cyane asanzwe ari n'umukozi w'Imana hano mu gisagara ca Bujumbura ariko arabikora neza cyane muri gospel ahirutse no kuja hanze akora ibiteramo bitandukanye. Uwo muririmbyi wibaza ko ari inde? Ibibazo by'uyu munsi byari bigoye. Hello bakunzi ba Nori Fantasy Heaven TV bakunzi ba Check the Mic ndabahaye yambu cyane ndazi neza yuko muriko muragira ibihe byiza turi ku munsi w'Imana aho benshi ndazi bagiye guhimbaza benshi bagiye mu bintu byinshi bitandukanye bandi baruhutse niki ariko ndumva shaka kubaramutsa cyane hama ndababwira nti muri kumwe n'abamukunzi wanyu Kelly Kentia niyo nzima kuri microphone uno munsi mushaka kwibaza ati none uno munsi Check the Mic yagendeye hehe? Uno munsi Check the Mic twagiye mu Kinama asanzwe ari ishengero rya Fecabu niho twagiye no munsi tuzaganira n'abajene baho nkuko mubizi tubabaza utubazo dutandukanye bagashaka kutwishura muri gospel mu bintu byinshi bitandukanye. Rero umubane natwe ariko ndabibutsa kandi kugira subscribe, j'aime na commentaire kugira ngo ikiganiro gishobore gushikira benshi. Rero ni mukanya turi kumwe na bajene kazi indakromki. Ego n'amahoro. Meze neza. Ego meze neza. Akazina bakwita gute? Je nitwa Nishimwe Esther. Esther sanze shengera ngaha kuri Fecabu. Ego ndumuririmbyo ngaha kuri Fecabu KINAMA. Urakunda kuririmba none? Ndabikunda cyane gose. Nawe urakunda gospel? Cyane gose ndabikunda cyane gose. Okay, wumvira indirimbo mu Victoria's team uherutse kurimbana na Gabi ngene yitwa Victoria's. Oh yeah. Okay, isengero CLG. Urambwira muri aba bantu batatu wibaza yoba ari rongoye. Uwa mbere Pasteur Marc Kagisye, apôtre Ferdinand Bright, apôtre Kevin Sibomana na Pasteur Olivier Irakoze. Muri aba bantu wibaza ko ari inde? Muranumva Olivier Irakoze ariko sindamukurikirana ngo ngende ndabi ibikorwa byiwe. Umugwi Ipendo Sound urawuzi? Oya nawe nzivemo. Hariho umuririmbyi amaze imisi abica bigacika mu ndirimbo zo guhimbaza Imana kandi asanzwe ari n'umukozi w'Imana amaze imisi akora n'ibiteramo bitandukanye hanze y'igihugu. Uwo mukozi w'Imana iyo bayitwana nje nibaza yuko ari Israel Mbonyi. Nuwahani wacu ariko wari kurambaza uwo nga mu gihugu cyacu ni David. Ndagushimire cyane. Ego
Kuramukije Oro umeze neza turashima bakwitande tuyisange Pascal Pascal nawe usengera hano muri Fecabu ego Pascal nawe urakunda gospel ego ndakunda gospel urayikurikirana none bibaye ngombwa rimwe kuko ari kitugora ariko biri muri twebwe hari indirimbo mu Victoria's team uherutse gusohorana n'umuririmbyi Gabi Kamanzi wo mu Rwanda iyo ndirimbo yitwa gute narabonye poste yayo gusa sindayikurikirana ego kuko imyanya yanje ntiranyemerera gusa narabonye poste yayo hari urusengero rwitwa CLG Sitting the Living of God iryo shengero muri aba bantu urambwira uwo wibaza yoba ari rongoye uwa mbere Pasteur Marc Kagissier, Apôtre Ferdinand Bright, Apôtre Kevin Sibomana hamwe na Pasteur Olivier Irakoze muri abo bantu bibaza ko ari icyo kibazo cyaba kingora kubera yuko ntacunze umugwi Ipendo Sound urawuzi hariho groupe ndimo muri WhatsApp bakunda kurungika ibintu byabo gusa nta byinshi ndawuzi ko ubwira indirimbo zibiri zabo ntazo ndumviriza kuko imyanya yanje ntirikiranyoroheza kino gihe kumva ibintu kuri rezo sosio bivanye n'akazi umuntu akora hari umuririmbyi wa hano iwacu i Burundi kandi akongera akaba n'umukozi w'Imana amaze iminsi abikora neza muri gospel kandi no hanze amaze iminsi akora ibiteramo bitandukanye uwo muririmbyi bibaza ko ari Jospin ndagushimire cyane urakoze ndakuramukije nanje ndakuramukije urameze neza cyane gose akazina kawe bakwita gute nitwa Sonia Nihimbaza Sonia usanzwe ukora iki mu rushengero sanzwe ndumuririmbyi urakunda kuririmba cyane gose urakunda gospel gose ndazikunda ndashaka umbwire hari indirimbo umugwi Victoria's team uherutse gusohorana n'umuririmbyikazi Gabi Kamanzi wo mu Rwanda iyo ndirimbo yitwa gute ntawe ndakurikirana ndakubwira amazina y'aba bantu hari urushengero rwitwa CLG urwo rushengero ndakubwira muri aba bantu amazina urambwira umurongozi wayo uwa mbere Pasteur Marc Kagissier, Apôtre Ferdinand Bright, Apôtre Kevin Sibomana hamwe na Pasteur Olivier Irakoze muri abo bantu bibaza ko ari ndakubesha umugwi Ipendo Sound bawuzi hari umuririmbyi akongera akaba n'umukozi w'Imana wa hano iwacu kuva kera cyangwa kurimba kuva kera uwo muririmbyi ariko arabikora mu buryo budasanzwe amaze iminsi ari no mu biteramo hanze y'igihugu uwo muririmbyi wibaza ko ari David ndagushimiye cyane Sonia merci ndakuramukije amahoro cyane umeze neza ndashima Yesu bakwita gute ndashimiye Godefroid Godefroid uraberewe murakoze cyane namwe muraberewe ego haba Godefroid musanze mukora iki hano muri shengero sanzwe ndi umwe mu bagize umugwi wo guhimbaza no gutazira ngaha muri Fecabu KINAMA ego bisigura ngo murakunda gospel kandi murayikurikirana cyane Godefroid hari indirimbo y'umugwi Victoria's team uherutse gusohorana n'umuririmbyikazi Gabi Kamanzi wo mu Rwanda iyo ndirimbo yitwa gute bivanye no kubera murabibona namwe ko ikibazo cyo tumega dusigaye ari hatari muri ino minsi sinagira ububaka ryo kuronka utumeka kugira ashobore kuja kuri YouTube murakoze ego cyane hari urushengero rwitwa CLG Sitting the Living of God hano iwacu nyine mu gisagara ndakubwira amazina y'aba bakozi b'Imana hama namwe murashaka kumbwira w'umusanzu munzi arongoye urwo rushengero uwa mbere hariho Pasteur Marc Kagissier uwa kabiri ni Apôtre Ferdinand Bright uwa gatatu ni Apôtre Kevin Sibomana uwa kane ni Pasteur Olivier Irakoze muri abo bakozi b'Imana mwibaza ko yo barinda subiriramo numve neza byancanze
uwa mbere yitwa Pasteur Marc Kagisye, uwa kabiri yitwa Apôtre Ferdinand Bright, uwa gatatu yitwa Apôtre Kevin Sibomana, uwa kane yitwa Pasteur Olivier Irakoze. Nibaza ko ari Ferdinand Bright. hari umuririmbyi asanzwe n'umukozi w'Imana hano mu gisagara ca Bujumbura tuzi cyane, ariko arabikora neza muri gospel, amaze n'imisi akora ibiteramo bitandukanye hanze y'igihugu. Mwibaza ko uwo muririmbyi ari uwo muririmbyi nibaza ko ari Habonimana Apollinaire. Murakoze cyane Godo. Murakoze namwe. Bashimire cyane. Murakoze. Ndakuramukije. Amahoro cyane. Murameze neza. Turashima Imana. Akazina bakwita Godo. Nitwa Lameke Dieudonné. Dieudonné, namwe musanzwe musengera hano muri Fecabu. Yego ne dusengera. Ukora iki mushinga? Mushinga ndi muririmbyi muri Louange na Adoration. Sigura ngo urakunda gospel Cyane gose. Mbiga Dieudonné, wumbwira indirimbo nshasha iherutse gusohoka n'umugwi Victoria's Team ari kumwe na Gabi Kamanzi wo mu Rwanda. Iyo ndirimbo yitwa gute? Oya sindayikurikirana cyane iyo ndirimbo. Hariho urushengero rwitwa CLG rwa hano iwacu mu gisagara cya Bujumbura. Ndakubwira abana bakozi b'Imana hama namwe muraze kumbwira uwo mwibaza yoba arongoye iryo shengero. Uwa mbere ni Pasteur Marc Kagisye, uwa kabiri ni Apôtre Ferdinand Bright, uwa gatatu ni Apôtre Kevin Sibomana, uwa kane Pasteur Olivier Irakoze. Mwibaza ko ari Baza ni Pasteur Olivier Irakoze. umugwi Ipendo Sound urawutse? Ipendo Sound yo muri GGS. Ipendo Sound. Ipendo Sound isipasi yo muri GGS. Wumbwira indirimbo zibiri zabo. Indirimbo zibiri zabo sindazibuka. Umuririmbyi asanzwe ari n'umukozi w'Imana kuva kera kandi tumuzi cyane muri gospel gose, ariko arakora ibidasanzwe, ariko aranakora n'ibiteramo hanze, akora ibiteramo bitandukanye hanze y'igihugu. Uwo muririmbyi mwibaza ko ari je pense ni Apôtre Apollinaire. Murakoze cyane. Murakoze. Ndakuramukije. Amahoro y'Imana. Urameze neza? Zine. Akazina bakwitana? Nitwa Jafet Bitangimana. Jafet nawe usanzwe usengera hano? Yasengera nganyene. Jafet urakunda gospel? Ndayikunda cyane. Bisigura ngo uranayikurikirana? Rimwe na rimwe. Yego cyane. Ndashaka umbwire hari indirimbo umugwi Victoria's Team uherutse gusohorana n'umuririmbyikazi Gabi Kamanzi wo mu Rwanda. Iyo ndirimbo yitwa gute? Iyo ndirimbo narayiravye gusa sindayibuka. Okay. Hari urushengero rwitwa CLG, Sitting the Living of God. Ruri hano mu gisagara ca Bujumbura. Ndakubwiye abana bakozi b'Imana hama nawe uraza kumbwira uwo wibaza yoba ari rongoye. Uwa mbere ni Pasteur Marc Kagisye, uwa kabiri ni Apôtre Ferdinand Bright, uwa gatatu ni Apôtre Kevin Sibomana, uwa kane ni Pasteur Olivier Irakoze. Wibaza ko ari Ferdinand. C'était ko shaka ari Ferdinand zi. Hari umugwi Ipendo Sound. Nizera ko uwuzi. Ego. Wumbwira indirimbo zibiri zabo. Oya, mwakano kayarazibuka. Hari umuririmbyi ariko arabikora neza cyane, asanzwe ari n'umukozi w'Imana hano mu gisagara ca Bujumbura, ariko arabikora neza cyane muri gospel. Ahirutse no kuja hanze akora ibiteramo bitandukanye. Uwo muririmbyi wibaza ko ari inde? Ibibazo by'uwo munsi byari bigoye. Sindamwibutse. Okay, tugushimiye cyane Jafet. Murakoze cyane ibibazo byose byananiye. Yes, bakunzi bacu nkuko muhejeje kubyumva, kino cha kiganiro canyu Check the Mic
Mike umwumvise inyishu abantu batandukanye bagiye baratanga hari izarizo hariho ibitari ibyo ariko ahanini tuba tugomba gucekinga turabe by'ukuri yuko abantu barakurikirana gospel canke n'ibintu bavuga ku munwa gusa rero nawe inshuti yanje ndashaka ngo tubwire nawe utwishure muri commentaire turakeneye inyishu zanyu kugira ngo by'ukuri nk'abakunzi ba gospel twumve by'ukuri yuko namwe murayikurikirana cane gose rero nkuko mubizi nkuko mwavyumvise twari twagendeye ishengero of Fecabu ryo mu Kinama aho twari kumwe n'abajene baho bakadusangiza inyishu zitandukanye ndabashimire cane rero abantu bose twabanye ndababwire ko ndabakunda cane kuri micro mwari kumwe na Kelly Kentia niyo nzima muze kuri No Repentance No Heaven TV mugire partage mugire share mugire commentaire turakeneye ivyumviro byanyu turakeneye igishu zanyu namwe kugira ngo dushobore kubandanya tuganira yes ndababwire ko ndabakunda cyane naho mu kindi kiganiro peace